Bagabo ngo dutware Jonathan koga ndakubwiza ukuri ejo rero baba mama baze iwanje bavuze ati pange gahunda yo guhura tutwara abana koga mvuga ati bagabo jewe na Jonathan ndakubwiza ukuri dukunda kurya ubuzima mu gitabo iwacu Imana yanditse ati nimubeho mu ubuzima ndakubwiza ukuri mvuga ati nta kibazo bagabo nanze murabona ko ndanegeza gatwe ndabakwirikiye nuko bagabo twasice muri uru ruju rero mbona umenga bagabo ibintu biboneka neza nta kwifuza muri iki gihe icyo ushatse ku mutima nukige nta muntu ari kukwiruka inyuma ndakubwiza ukuri twasice Jonathan aryamye mugabo mbonye umenga yaratanguye gufyura amaso nta kibazo bagabo yabonye amatara meza avuga ati bagabo ibintu ni gudi nanza ngomba kubaho ubuzima bwiza butababaze nuko aha rero muri iki kizu hariho cinema ko mugabo muri etage yo hasi mu ya kabiri niho hari iyose ntuze piscine yo kogamwo y'abantu bashobora kogamwo bafise abana n'abakuze ibintu bitandukanye hama rero bagabo ngaka gashopu ukeneye agahawa ukeneye ibyo kurya uragura ngaho nta kibazo ubuzima ni gudi reka rero ndabereke ngaho muri piscine tugiye kugira muhabone kuko ntabwo tuza kubereka neza turi koga kuko ntabwo byemerewe mugabo tugiye ngaho murahabona tugiye koga aho hantu murabona ko aho hantu hari sawa ndakubwiza ukuri kurya ubuzima tukiri muri uwo mwuka nuko nyene hama rero bagabo n'umu mama twari turindiriye twari kuyaga ibintu byari sawa bagabo twari tunezerewe ko tugiye koga kwiruhukira guterama n'abana burya kuvyara mukaronka n'akagurupa muzamwo kugira nyene muze muragira ubuzima bwiza mwinjoye nka n'abana nikonji ni byiza igihe rero uba wibaruce nukuza ahantu nkaha ukaza ku enjoy life niho tugiye natwe nivyo tugiye kumwo hama rero bagabo twace tuza muri iyo essentiel hari umuntu yigeze kubaza ngo essentiel niki kintu kigufasha kumanuka mu yindi etage utarinze guca kuma steps kuma etage hama rero twari dufyonze twatugomba tumanuke hasi muri etage ya kabiri niho twari kuko ndigeze gutera inkuru umuntu arabaza ngo essentiel niki raba rero babazungu ukuntu basaze muri business dusitse ahantu koga dusanze bari kwanda ibintu vyo koga rero wibagiye nk'impuzu utazifise uca ugura ngaha mugabo usanga bizimvye kurushaho yigura muri shop isanzwe mugabo nta kibazo uko niko business zikogwa muze muriga kwiteza imbere hama rero twari twarishe kuriha $116 kukuze umwana ntariha murabona bagabo bari bampaye nyene ko ndareshe nakanyene dukoresha murabona rero bagabo ngibi zimpuzu zo koga z'abana z'abahungu z'abagore aho surabironka Jonathan wewe bagabo yikundira itiro ndakubwiza ukuri mugango ndamwambike iki kintu cyo koga iyi pampers yo koga kugira tuze mu mazi tujye ubuzima sindokubesha bagabo nukwiberaho sindakubesha hama rero bagabo nazewe ndarimpinduye mvuze ati nta nazewe ngiye kurya ubuzima ivyako kawiga ivyo vyo ndo bababwira uwundi munsi inkuru bagabo nuko bagabo reka rero tugiye koga hama rero bagabo turasubira tuvuyeyo kuko ubu kamera ntabwo tuzifise uburenganzira bwo kuzerekana rero twoze twari tugaruke twatwanguye turambika abana nariko turiyambika bagabo nukuri ibintu ni sawa ni gudi bagabo Jonathan yaraberewe gose ndavuze ati bagabo siwe yo hahera natangure yirira ubuzima kinganuku ibyo tutarose tukiri bato nitubibehereza abana bacu ntituze tubagirira shari jealousy ngo ni kubera bene babivukiyemwo nta kibazo ngoma ndamwambike rero akagapira gashushe kugira nyene yiryamire yahezeze ko nkaca ari yiryamira ndakubwiza ukuri bagabo ubuzima ni sawa hama rero bagabo twari twiteguye tugiye hanze twari twahezeze koga twamazeyo isaha imwe n'igice urashobora kumarayo kuko harimo n'ivyo kunwa hajya imbere n'ahantu mwicara mukaruhuka mukongera mugasubira mu mazi ibintu nk'ivyo nukuri ibintu vyari bimeze neza no kuri twabikunze nuko urazana na nyene amaswimen impuzu zo koga nizo guhindura twabikoze rero aha twari duhezeze twari tugiye nyene
dusohoce hanze. Ego hama rero aba bazungu bari baciye bavuga ngo bagomba guca mu isoko. Hariho n'umwe yari afise rendezvous ntitwashobora kuza kwicara ku ntuzeye ku cafeteria ngo tuyage tuganire. Nta kibazo tuzobikora ubundi munsi niko bavuze. Rero twari tuvuze ati reka tugende muhira tuzogaruka ikindi gihe. Murabona rero twasubiye nyene back aha next time tuzokwicara tujye nta kibazo. Ubuzima ni simple no kubworosha nakubwiza ukuri. Igihe ufise uburyo no ntuzeye ni nguvu ebagabo sohoka hanze wirira ubuzima mukama w'ikigongwe. Rero ubu twari tugiye muri yindi shop yitwa Meni. Kubera twari tuvuye hamwe ho koga, ubu twari tugiye ku ruhande rwaho hariho shop ushobora kuguramwo irimwo impuzu, ivyo kurya, ibintu nk'ivyo. Rero bagomba bamwe basume kugira ngo dutahe muhira. Ego zewe rero ndagomba nkura agakate ka croissant canke ka drinks kugira abagabo ndirira ubuzima mukama w'ikigongwe nta kwipfuza nka Eva. Imana yarabiduhaye nibi nyene. Iri ni juru ritoyi mugabo ebagabo ngaka gakate ka croissant ndagomba ndakasume ebagabo ndakomore ndakubwiza ukuri. Ari umuntu yambwize kubira ngo kubera ko ngumupostinga indya ndakubwiza ukuri nta bundi buhinga bwo kurya bwo kubaho ngaha kwisa atari kurya no kubaho neza, nta bundi buhinga. Iryo juru rero utegereye yo kuzoryamwo uzoronka harige wo sanga uronse itunda rimwe gusa. Sawa ebagabo rero narindindire Papa Jeremy aze kuntora hama twigire na Jonathan twigire muhira tuze guteka tuze kumura ibindi vyo kumugoroba. Sawa ebagabo ikiju twarimo nga nico rero ni bahita ngo Tisi Vartune. Na hantu nyene ni gakomine nyene kegereye ngahi wacu. Ni nk'iminota 15 n'imodoka gutwara n'imodoka yawe. Ego ebagabo nukuri uno musi bari bavuze ngo haguma hagwa imvura mugabo twabonye akazuba kaseruke gato. Imana yaduteye iteka. Sawa rero ebagabo mugira ibihe vyiza, ni bon voyage. Sawa.